Mbahaye ikaze nshuti banywanyi bacu kuri mwese umviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nga mu gihugu cy'u Burundi na amakuru ateye ubwoba. Ndasubiyemwo kurungika umusirikari mu ntambara atumva bisa no kumurungika nanone ku macanure. Ni mu nyuma z'uko kumurungika utamuhaye ibigwanisho bihuye n'urugamba agiyemwo ni ukumwicisha. Perezida Evariste Ndayishimiye aragirizwa ivyaha bitandukanye. Aka kanya amakuru akomeye cyane tujya tuganuke ko na amakuru ajanye n'intambara ikomeye cyane igiye kuduza n'igihugu kibanye cy'u Rwanda. Ni mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane ava muri service de renseignement yoyo yemeza yuko umwanya ku mwanya ibintu bikomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye yahawe ikete riturutse mu gihugu cy'u Bugande. Iryo kete ryo bari rimwo iki? Ese igihugu cy'u Bugande coba kigiye kugwanya leta ya Gitega canke coba nanone kigiye kuyishigikira? Amakuru dufise na amakuru yumvikana kandi ateye ubwoba tujya tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Mbahaye ikaze. Reka rero nsubire ndagoye ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ndagoye ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Tubahaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Aka kanya reka nsubire ndagukangurukira cyane nshuti munywanyi kuri wewe waje gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma no munsi y'video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona arakazujya naho nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politique, umutekano n'agateka zina muntu, mukatorizwa n'umugwa amenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yahuye n'ico imbwa yaboneye ku mugezi, bishikirijwe n'umusirikare umwe mu ntwazangabo akomeye cyane nanone wegereye Perezida Evariste Ndayishimiye. Biravurwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'ubutumwa buvuye mu gihugu cy'u Bugande ari ubutumwa budahumuriza nda cyane bukura imitima y'abasirikari batari bakeyi bashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu nyuma z'uko umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo yemereye na cane ibimenyesha amakuru bitandukanye yuko nanone ari ku ruhande rukomeye cyane rwa nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Mu nyuma z'uko bibonetse yuko udashigikiye umugambi ukomeye cyane wo gutwanya n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wo mu mugambi ukomeye cyane wo gutangaza amajambo y'agacamutwe w'igihugu kibanye cy'u Rwanda, yoba umugambi ukomeye cyane wo gutegura intambara gushikungu ariko aranyuruzwa abandi bakaborerwa igufwa. Abanyagihugu bose bategereza kumvereza ibi vyose Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arashikiriza. Nirihe kete rivuye mu gihugu cy'u Bugande ryo bariteye riti? Muze kunyemera tubiganukeko. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ava mu butasi bw'u Bugande yemeza ibintu bikomeye cyane tujya tuze kugarukako. Bibaye mu nyuma z'uko hagati y'igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu kibanye cy'u Rwanda bariko barapfa indagara. Perezida Evariste Ndayishimiye niko yabishikirije. Birababaje cyane ivyo nanone turiko nanone turisangamo. Ndabibutse yuko abanyagihugu bobo badafise uruhara rukomeye cyane kandi muri ibi vyose aba bategetsi bariko barapfa. Perezida Evariste Ndayishimiye yagiriza igihugu kibanye cy'u Rwanda kuba nanone ngo gihereza indaro umuhari Raid Tabara. Ivyo vyose Perezida Evariste Ndayishimiye biraboneka yuko atavyemezo afise. Gusa Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo mu ijambo rikomeye cyane yashikirije yavuze yuko intambara hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'ic'u Burundi vyahora nanone bivugwa kandi vyahora biboneka. Amakuru dufise ateye ubwoba na amakuru tujya tuze kugarukaho kandi tubashikirize idonido, dutange umuco kuvyerekeranye n'aya makuru turaza kuvyumviriza mu idonido. Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma zo gushora abasirikari mu kwiyahura mu ntambara ariko irabahuza n'umari wa M23. Hari haheze iminsi itari mike y'ibivugwa yuko abasirikari bahagaritse urugamba, gushika ubu ngubu basubijwe ku rugamba. Ni ku itegeko rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu nyuma zo guterwa ubwoba n'umugwi wa M23 ugwanya leta ya Kinshasa. Mu nyuma z'uko M23 hinduye ingingo igafata ingingo ikomeye cyane yo gufatana none umugambi ukomeye cyane wo kwishikira Kinshasa, ahubwo ukava mu mugambi wo kugwanya utuduce dutandukanye. Biravugwa yuko mu nyuma z'uko ufashanyije na AFC bigakora urunani rukomeye cyane. Biravugwa yuko ibigiye gukwa ari ibintu biteye ubwoba.
mu ijambo rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo yahaye mugenzi wiwe umunywanyi we nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, rivuga yuko ibigiye kuba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bigiye gukwega akarambaraye, bityo ko baba bagiye gufata ingingo ikomeye cyane yo kwikura ko umwansi, na cyane ko bose izo mpande zombi zigaragaza yuko umwansi umwe rudende bafise ari igihugu kibanye cy'u Rwanda. Ese ukuri abanyagihugu bariko baribaza kandi batariko barasigurirwa ko bare ukuwe? Munyemere dutange umuco kuri aya makuru akomeye cyane ariko arakwiragizwa irya nino ku mbuga hwaniro zitandukanye, agakwiragizwa ku buhinga ngurukanabumenyi butandukanye. Perezida Evariste Ndayishimiye na Perezida Paul Kagame nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda na nyenicubahiro Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira izindi njyane nk'uko Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo yabishikirije, avuga yuko izindi njyane zaturuka nanone mu matati atari ayubu. Amakuru dufise ateye ubwoba nuko intambara yoba igiye gutangura. Humvikanye yuko hari amakuru avuga yuko hari ingabo zarungitswe na cyane mu ishamba cimeza ry'ikibira. Gushika ubu ntiyaramenyekana niba zoba ari inyeshamba zoba zinjiriye ikibira canke niba zoba ari ingabo z'igihugu cacu. Gusa aba ku micungararo baravuga yuko batewe ubwoba n'ivyibonekeje mu kibira. Amakuru ateye ubwoba dufise nuko igihugu cy'u Buganda ari co nyene cibonekeje muri iyi ntambara, kandi cibonekeje mu majambo akomeye cyane igiye gacamutwe mu gutera ubwoba nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Niko bishikirizwa n'abasirikare bakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu. Munyemerere tuze gutanga umuco ku vyerekeranye n'ayo makuru. Amakuru dufise yo kwizerwa, abanyagihugu barakwiye gushira nanone umutima hamwe, kuko abategetsi bobo bariko baragwanira ivyo bazi mu nyuma z'uko twebwe twisanze mu ntambara tudatahura. Aho nanone bamwe batanguye kwageza Perezida Evariste Ndayishimiye kuvuga amajambo ateye isoni, na cyane kuvuga yuko na atamunyarwanda azosubira nanone kuronka indagara. Ivyo vyose birasozoguza igihugu cacu cy'u Burundi, bigatera agashavu abatari bakeye. Mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru tubabwiye mu fiyofonyo, munyemera amakuru yacu tatangurire ku makuru akomeye cyane avugwa ku basoda bacu bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'abari nga mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo kandi nzohora bivuga kuri imbonesha kuri yacu ya Burundi News TV. Ndasubiyemwo kurungika umusirikari mu ntambara atumva bisa no kumurungika nanone ku macuniro. Kumurungika utamuhaye ibigwanisho bihuye n'urugamba agiyemwo no kumwicisha. Perezida Evariste Ndayishimiye abari mu kagwi kiwe n'abandi bamushigikiye kuri ubu ngubu bakwiye kuvyumvereza. Iryo ni ijambo rikomeye cyane ry'umusirikare yaduhaye amakuru. Bariko badusubiza ku rugamba badukosoye ivyatumye tuneshwa ubutumwa bw'umusirikari ari muri RDC. Kuva ku igenekerezo rya 28 Kigarama mwaka wa 2023, abasirikari b'u Burundi barungitswe kugwanya na M23 bariko barasubizwa ku rubuga rw'intambara. Benshi muri abo ngabo bariko barasubizwa nanone mu birindiro vy'urugamba, baridoga ko atabikoresho bikwiye bafise. Umwe muri abo basirikari yatwandikiye avuga ko ivyatumye baneshwa uheruka benshi bakanahapfira abandi bagasanzara mu mashamba. Uyu musirikari arerekana ububeshi buri nanone mu makuru atangwa n'ababarongoye, ku buryo yibaza ko abatwara igihugu batanafise amakuru akwiriye y'ukungene nanone ibintu vyifashe ku rubuga. Uyu musirikari abona ko ivyatumye batsindwa ubwa mbere bidakosowe n'ubu bizohahonera. Na cyane kuri ino mbonesha kuri yacu turemera kandi ko umunyagihugu wese akwiriye kumvirizwa n'abamutwara. Turaha ijambo uwubona wese ko nanone atagira aho avugira. Niyo mpamvu nanone ubutumwa bw'abasirikare badusaba yuko tubushira kuri imbonesha kure yacu ari na yanyu ya Burundi News TV tukabutanga. Naho nanone biboneka ko abatwara u Burundi batipfuza ko ubutumwa busoka. Ijambo nanone rikomeye cyane mu nyuma z'amajambo yose aza nanone gukurikira ari hagati ya Twamugina yanditswe n'umusirikare ari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nkuko twama nanone tunyegeza umwidondoro w'uwatanze ubutumwa. Nawe wese ufise iciyumviro twandikire nanone dushikirize kandi dutange umuco ku makuru yawe. Ivyatumye tuneshwa ubwa mbere ntivyakosowe. Kukijanye n'ibiriko birabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndavuga nk'ubibona kandi nk'uriko arabikora. Muri zone ntambara umusoda w'umurundi ariko agwana akahanonekarira. Gushika ubu ngubu rero akanaharonkera intsinzwe. Ni nyuma yuko
itigeze iboneka mu gisirikare cy'u Burundi. So kuva hari nanone icahindutse ku musoda muzi ekada gutsindwa nanone vyarabaye kandi n'ubu birabandanya kubera ukutava kwizima no gukunda amahera ko baturongoye. Icambere mwomenya nanone vyatumye tuhahombera vyinshi muri izi ngwano ziheze atana kimwe cakosowe. Ivyabaye kuri batayo ya 6 n'ivyasubiriye kugaruka kuri batayo y'indwi na batayo y'umunani kandi n'ubu bagiye kwisubiriza nanone kuva ku igenekerezo rya 28 kigera mu mwaka wa 2023 mu nyuma z'uko ari mu mpera z'umwaka wa 2023. Abasoda bo muri batayo y'indwi baratwawe ku rugeri rw'ababarongoye batigeze bababwira iyo bagira berekeza. Ubu nanone bari mu nzira berekeza kwisubiza uburere batakaje. Ikibabaje kizohava nanone kibabangamira na cane nuko n'ubundi abasoda ba FARDC ba Congo arimo nyene bari imbere. Ikindi kigoye nuko kugeza ubu abasoda batongewe na cane batongewe n'ibikoresho na kimwe nanone mu vyari vyatumye batsindwa mu minsi yaheze. Ibindi bikoresho vyo nanone ntawukibivuga nkuko nk'iyi batayo y'indwi imaze amezi 3 itagira agakoti k'imbeho, ikirengeti canke agahema ko kwihisha mu mvura. Ivyo vyose abasoda barabivuga bakabura uwuri bubabone canke ngo yumve ibisabo vyabo. N'ubarongoye umengo ntaco abazwa uretse kubagaburira gusa, nta kindi kintu wo mubaza. Ubumenyi buke bw'abadutwara. Ikindi kiriko nanone gitera intsinzwi nuko nanone ukudatahura neza kw'abarongo igisoda c'u Burundi. Uyu munsi nanone abadutwara bagomba gukoresha abasoda b'u Burundi nka kumwe babigenza bakiri mu kirobere. Nanone kutabwiza ukuri abasoda misiyo bagiye gukora. Hoba nanone kubijanye n'ubuzima bwo muri RDC canke kubijanye n'ingene nanone bazarangura akazi kabo bamaze gushikayo. Umusoda ajanwa muri RDC nta na kimwe asiguriwe. Ni mu nyuma z'uko ajanwa ku rugamba atazi uko rumeze. Abadutwara ntibatahura aho isi igeze mu bikorwa vya gisirikare. Mu nyuma z'uko umuhari wa M23 tugwana nawo gushika ubu nguwo ufise abahinga bateye ubwoba karuhariwe. Nta bumenyi nanone buhagije bafise bwo gupanga intambara yo mu gihe ca none. Baracagitse na cane bwa bumenyi bwa kera. Intwazangabo zifise ubumenyi bwa none ziri mu bashasha nanone bakiri bato bagifise amapeti matoya. Ariko nanone nta jambo bahabwa mu gupanga intambara. Muri make abadutwara kugeza ubu batwara amabatayo nta kindi nanone biyumvira atari amahera binjiza. Abandi bari mu baturongoye abatwara amakompanyi atandukanye n'abatwara amapeloto nanone nta ngingo bafata ibakurikira kugira ngo igisirikare cacu gitsinde urugamba kiriko kirahuzwa n'umwari wa M23. Abafashwe ni abasoda bacu si abagwanyi ba Tabara. Yagarutse na cane kubijanye n'amajambo Evariste Ndayishimiye yaruka gushikiriza avuga yuko abasirikare bafashwe mbere na M23 ari abagwanyi ba Tabara. Uyu musirikare amenyesha yuko abasirikare bafashwe ari abasoda bacu si abagwanyi ba Tabara. Turasavye abadutwara bareke kwirirwa barata nanone kandi barata kuba nanone ku mbuga ngurukana bumenyi ngo abasoda b'u Burundi bafashwe ni abagwanyi b'umuhari wa Tabara, kuko ubu ngubu ntabwo nanone ntavyo guhisha bihari. Nitunatsinda ntaco tuzohishira. Mu nyuma z'uko ntitwohishira kuko twaraguzwe, kuko nanone dutangwa mu kindi gihugu. Rero upfa canke afatwa ntaco bivuze ku Barundi canke kuri RDC. Kongo yoyo nta nico ihomba kuko turiko twishura ideni ryariwe n'uwo tutazi gushika ubu. Abatugurishije bo bariko nanone banezererwa n'imiryango yabo mu gihe iyacu iriko nanone iri mu marira. Ikindi abadutwara bomenya nuko ugufata bunyamaswa abasoda basubiye i Burundi nanone atari vyo bizotuma dukora neza, ahubwo n'abandi bazogenda. Uko nanone bikomeza bitwereka yuko ububisha buriko burakorerwa abasirikari bagenzi bacu, ivyo vyose bizotuma dutaha. Ibinyuma z'uko badufata mu buzima bwa misi yose bituma n'akari nanone gahari kunyuka. Ubu nanone bivanye n'ubuzima abasoda babayemwo, nta musoda acumva itegeko ry'abamurongoye. Ububeshi bukomeye bw'abaturongoye ino muri Kongo.
Inyuma y'intambara tumazemwo iminsi yatumye haba abasoda bakinjura bagataha i Burundi, abandi bagasabagira. Ubu ngubu biravugwa yuko ubu hariko nanone hakurikira kurondera na cane kwegeka amakosa ku batwara amapeloto. Ni mu nyuma z'uko abatari bake barandikiwe basabwa kwisigura ko nanone nibo bagumuye abasoda batuma nanone bafata ibarabara berekeza nga mu gihugu c'u Burundi. Aho nanone nobibutsa ugusabagira vyavuye ku turongoye ino muri RDC, vyaramunaniye gufata ingingo ngo avuge ko abasoda batumbera. Ni mu nyuma z'uko twakoze urugendo rw'imisi ine nanone tutazi iyo tuje. Abari kumwe n'abarongoye batayo bagarukiye aho bita Ngugu na cane birangira bagarutse Minova. Aho nanone hose umukuru w'ingabo vyari vyamunaniye gufata ingingo ikomeye cane yo kuturongora. Mu bintu biriko bituma igisoda gita akanovera bigatuma cifatirwa mu gahanga n'abatugwanya n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Iki nanone ni ikibazo c'abaturongoye barungika abasoda nk'abagiye kwirondo bitwaje ubuhire, batanagira logistique, imyambaro, ibigwanisho, imfungugu. Ubuheze twamaze nanone imisi ine dukubitana na cane twanduruka dukuramwo meza na cane kubera kubura ivyo bintu. Muri bino bihe bitoroshe abadutwara baragwana nanone barangwa n'imyifato yo kubesha. Nivyo nanone barya basoda batashe i Burundi basavye gutaha bivanye n'ivyo bari bamazemwo imisi. Ariko si bose kuko nanone hariho n'abatari bwashike ku rugamba. Mu bisanzwe General Muzinga nanone yarahabaye guhitamwo ibintu bibiri: guta i Burundi no kuguma ku kazi. Aho haciye haboneka imigwi ibiri y'abashaka gutaha n'abemeye kubandanya akazi. Rero barya basoda batashe harimwo abagiye kubera ijambo babwiye n'umukuru kandi w'ikirenga nka General. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira. Ikindi mwomenya nuko General Muzinga nanone nyene yagendeye abasoda b'u Burundi aho nanone bari bakoraniye Minova bamaze gusubira inyuma. Aravugana n'abasoda kandi agira ico abemereye imbere yo gusubira ku rugamba. Icambere abasoda basavye yari amahera akwiranye n'umusoda w'umumercenaire nanone, nubwo nanone abasoda aribo nanone babimwumvishije. Ikindi bamusavye ni ibikoresho bikwiye kandi bakabikoresha ari abarundi. Mu nyuma z'uko biboneka yuko igisirikare ca FARDC coco nyene gushika ubu ngubu amakuru ahari yemeza yuko kibatana urugamba. Bongera bamusaba ko abasoda nanone ba Lefort nanone abasoda baza gusahiriza. Ni mu nyuma z'uko kubera hasigaye ibitigiri bibiri biri hasi cane ugereranije n'ivyari ku rugamba, General Muzinga yarabemereye vyose, abasoda bavaho beze agatima. Mbere bituma n'abandi nanone basirikare basanzwe nanone mu Burundi no mu bundi burere nka Bukavu bagaruka. Muzinga yababwiye ati amahera arahasanzwe na cane abasoda bazoza muri Lefort bazi ko kandi ko bariko baragereranya mu Burundi. Ibikoresho navyo biriko birava Kinshasa. Niko abo basirikare bacu babwiwe. Muri make ibintu vyose nivyo biriko birica igisoda cacu kuko dutwarwa n'abantu bafise ubumenyi buke bakagira ngo batwara ibijuju. Muri makeyi ibiriko biraba birateye ubwoba. Muri make aba batama baturongoye ino muri Kongo atakindi biyumvira atari uguca inoti, kurya inoti nanone yatuguzwe. Ubuzima bw'abasoda buri muri Kongo baravye nabi bazisanga nanone basigaye bonyene. Ni nyuma z'uko baravye nabi bazosanga basigaye, hanyuma nabo nyene bafatwe mpire na M23. Leta ice itangaza yuko ari abagwanyi ba Red Tabara mu nyuma z'uko natwe tuzoba twahejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Ubu butumwa bw'uyu musirikare ntibwari bukwiriye gufatwa minenebwe. Ibi nanone yanditse tubisanga mu butumwa twahawe n'abandi basirikari batari bakeyi na cane benshi nanone boca bongerako. Kuri ubu ngubu rero ingwano barimwo gushika ubu ngubu ntisiguritse. Abasoda benshi bavuga ko batabona ico bapfa na M23. Abasoda bose bavuga ko bajanwa muri Kongo batateguwe. Ivyo nanone bagiwe.
Abasoda baravuga ko nanone bababajwe n'amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye yo kwita bagenzi babo bafashwe na M23 ko ari abagwanyi ba Red Tabara. Bose baravuga ko bababajwe cyane n'ibiriko nanone birakorerwa bagenzi babo bahisemwo kwitahira mu gihugu c'u Burundi, aho nanone aho kubandanya bahemukirwa n'abakongomani bakaca nanone bicwa na M23. Bose baravuga ikibazo c'amafaranga baguzwe, baravuga ko batagira ibikoresho bikwiye. Hariho n'ibindi bitandukanye bihambaye cyane abasirikari batwandikira tutubahuka gushira ahabona kuri imbonesha kuri yacu ya Burundi News TV. Impanuro yacu nuko abategetsi b'u Burundi bokumviriza rwose abasirikare babo na cane kandi bakabaha inyishu ku bibazo bafise. Perezida Evariste Ndayishimiye arakwiye gutorera inyishu ibi vyose. Ndasubiramwo, kurungika umusirikare mu ntambara atumva bisa no kumurungika nanone mu bintu bikomeye cyane nko kwiyahura. Kumurungika utamuhaye ibigwanisho bihuye n'urugamba agiyemwo no kumwicisha. Abatwara igisoda bafate ingingo ikomeye cyane. Ndabibutse yuko ibi vyose birakurikirwa n'abatari bakeyi kandi bagaragaza umubabaro. Igihugu c'u Burundi, leta ya Gitega, umukuru w'igisirikare Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kizigenza ndafate ingingo ikomeye cyane kugira ngo abasirikare babandanye amabanga yabo. Amakuru akomeye cyane twabubwiye mu mfunyo reka tuyagarukeko. Tugaruke ku ntambara ikomeye cyane igiye kuduhuza n'ibihugu bitandukanye. Perezida Evariste Ndayishimiye hari ijambo rikomeye cyane yakiriye mu nyuma z'uko ikete riva mu gihugu c'u Buganda ryagereza Perezida Evariste Ndayishimiye kwibonekeza mu ntambara na cyane izohuza kandi izokwegera akarambaraye ibihugu bitandukanye. Perezida Evariste Ndayishimiye aragezwa kuba nanone ari hagati y'amatati ariko arahuza n'umuhari wa M23 n'igisirikare ca FARDC. Gushika ubu rero vyahinduye ingendo. Perezida Evariste Ndayishimiye wewe yiyinjiriye mu ntambara igiye kumuhuza n'ibihugu bitandukanye, coba igihugu c'u Rwanda. Gusa ariko haribazwa impamvu igihugu c'u Buganda coba kinjiye muri uyo mugambi. Abamenyesha amakuru bacu bariko baratugira amatoza kuvyerekeranye n'impamvu igihugu c'u Buganda coba kinjiye muri uyu mugambi. Amakuru akomeye cyane dufise ni amakuru ateye ubwoba. Perezida Evariste Ndayishimiye kizigenza gushika ubu ngubu amagara yiwe arageramiwe. Biravugwa yuko ari buze nanone gusubira gukorerwa operation nanone. Ndabibutse yuko ubugwayi bwiwe bumeze nabi. Perezida Evariste Ndayishimiye nubwo biruko yashize mu mabanga Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo kugira ngo ari we nyene yibonekeza mu bikorwa bitandukanye bijanye n'urugamba rukomeye cyane rugiye kuduhuza n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Mu nyuma z'uko agiye gufata imisi ishika 4 atari mu gihugu, ubwo agiye gukurikiranwa n'abahinga mu bihugu vy'Abarabu, niko bishikirizwa n'amakuru n'amasoko yacu y'ibanga ava mu biro vy'umukuru w'igihugu. Muze kunyemera tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye. Ese nirihe jambo rikomeye cyane igihugu c'u Buganda coshikirije ku gihugu cacu c'u Burundi? Felix Antoine Tshisekedi mu nyuma zo gusaba abasirikari b'u Burundi gusubira mu rugamba kugwanya umari wa M23 bivanye nuko AFC nanone yafashe ingingo ikomeye cyane yo guhindura ingendo, ahubwo ko yafashe ingingo ikomeye cyane yo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Perezida Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngubu wewe amagara yiwe arageramiwe mu nyuma zo gutangaza amajambo asoza umwaka wa 2023. Igihugu c'u Rwanda ese coba gifise uwuhe mugambi ukomeye cyane ku gihugu c'u Burundi? Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma zo gutangaza amajambo y'agacamutwe yaciye ashira mu mabanga akomeye cyane Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo kugira ngo ari we nyene akurikirana ibijanye n'ibigiye gukurikira. Abamenyesha amakuru bacu bariko baratugira amatoza muze kunyemera tuze kubigarukako kandi dutanga umuco kuri ayo makuru nandi ariko arakwiragizwa nga mu gihugu c'u Burundi. Ndabibutse yuko Burundi News TV ari imbonesha kure ishira ukuri ahagaragara kubijanye n'ivyo abanyagihugu banyegejwe. Iyi mbonesha kure yacu nizere ko muyikurikira muri benshi kandi nizere ko umwaka mushasha utanguwe na neza, bivanye nuko kubura ngubu abahinga na cyane mu vyerekeranye na politiki basigura yuko tugiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Ndagukengurukiye cyane inshuti munywanyi twabanye muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Iteka umunezero n'ivyo tubipfuriza ntimuje kure, ibiganiro vyacu nakagaruka ntimuje kure, nizere ko mumerewe neza. Mbifurije gutangura umwaka mushasha wa 2023. Nanone nsubiye kuguha kaze mu yandi makuru twabateguriye. Iyi ni Burundi News TV.